Le saviez-vous que le wax ou le kitenge, comme on l'appelle couramment chez nous, a été classé premier lors d'une compétition mondiale dans l'industrie du textile? Ça s'est passé en 1982 et depuis lors, Kotebu Afrique Textile a déjà participé dans d'autres compétitions où il a gagné des médailles d'or. Bonjour tout le monde, salut, je m'appelle Heli Malicia et je suis habillée complètement en wax. Et voici mon collègue Joe, également en wax. Salut les gens, comme vous le voyez, je porte une chemise en wax. Et je suis chic et glamour, j'adore. Et voici Arsène, aussi en wax. Bonjour à tous, je suis Arsène. Le wax est un héritage de nos aïeux et une fierté africaine. Vous voulez savoir plus sur le monde du wax? Faites un petit tour avec nous. Et notre aventure commence au marché Sioni, chez l'une des vendeuses de cette fameuse pagne. Après plusieurs années dans ce commerce, elle a été témoin de l'évolution de la marque et de ses produits. Écoutons son témoignage pour en apprendre davantage sur cet héritage. Je m'appelle Bernadette. Nkaba ndandaza ibitenge bya Kotebu. Ubwa mbere ntitwa Afrique Textile, twa Kotebu. Icyo gihe yaronka kenshi shakane baraja mu mahiganwa kubera ubundi ipampa ryararimwe cyane mu Burundi kandi barakunda ipampa ry'i Burundi. Ego kenshi bama baronka ubushimwe ugasanga bararonse amantuzenye umudari w'inzahabu. Abantu badashaka guhurumbira Kotebu ugasanga bahurumbira ibitenge bivuye hanze, barokiye gutahura yuko bakamenya icyo bafise cyari cyo agaciro k'igitenge cya Kotebu cya Afrique Textile. Nukuri ni koto 100%, impuzu isusurutsa ku buryo naho bari mu mbeho nkajya muri interieur. Nukuri barakunda Kotebu cyane. No musari igitenge cyaje cyitwa gashwashwa, ego ukibona urabona ko cyatira kirakeye, ariko ni igitenge gishuha kuko niro niyo nyinshi ku buryo rero udashaka kucyambara umwanya muri urashuhirwa. Hari n'igushaka kucyambara kumva uri kurababwa ku mubiri cyangwa kandi ababigura benshi baruga tuvuga ati ushobora no kwegera umucano kuko urashobora gusha. Yego rero igitenge cya Kotebu ni cyiza, kirasusurutsa kandi nukuri ugifashe neza burya bipfira mu kuntu bakimesa, ariko umenye ukuntu ugifata neza harangira ivamo vraiment. Igitenge cyose burya mu kimesa ntugitrampe mu mazi ukimaze y'umwanya, gishira mu mazi ucumesa directement kandi ntumesuze igitenge womo. Fata igifurangu ukimesure direct kandi ucucanika ukimese mu gihe hari izuba ryinshi, ntukikanye cucetara ku izuba ryinshi, hama ugume gusa hafi ya nticume ngo gitagarare. Hanyuma kitaruma gose ucifata ukizingi wenda ukigorora, kuhigorora no gushaka ukigorora uhengaye ku mugoroba harakayaga ukacugishira ku kayaga, uza kucanura ku kakayaga kagiciye ko hina karakigorora nturindi pasi ico kizinga neza ushishira muri varisha muri garde-robe usanga kimeze neza. Après notre passage chez la vendeuse des kitenge, vérifions maintenant ce que l'on peut tirer de ce bout de tissu. Et chanceux que nous sommes, nous avons pu rencontrer une styliste et un accessoiriste qui exploitent notre kitenge pour en faire des chefs d'œuvre portables pour toute occasion. Nitwa Natasha Kizimfura. Bo, cyo nkora mu buzima ndabarira. Ongira ngacapa. Vyerekeye n'imideri. Ego, igitenge tuvuze igitenge mu Burundi uretse ubu kera nticakundwa. Les gens n'aiment pas kitenge, peut-être kubera ko mengo ni ikintu kiri ngaha, surtout Kotebu Afrique Textile. Novuga ko ari nka barakisuzugura. Mengo ni ikintu kitagira, mengo ni matière kitagira, comment dire, yononekara vuba na vuba, ariko novuga ko igitenge urashobora kugira tout ce que tu veux mu gitenge, robe de soirée, impuzu z'akazi, impuzu zo gusohoka umwanya wari wose urashobora kugira mu gitenge kandi ikaba impuzu isukuye, ikaba impuzu isa neza cyane. Ça par exemple c'est une robe de soirée, tu peux le porter pendant fête de mariage, fête de dot, n'importe quelle soirée, tu peux le porter sans problème avec des hauts talons.
avec des maquillages bien sûr. Voilà. Et ça c'est pour les mamans. Et ça c'est pour des filles. Il y a aussi pour les hommes. Et pour le moment, la maison de production c'est dans la galerie Bonnet-Eiffel. Mon numéro c'est 79 991 003. Appel et WhatsApp. Jenny yitwa Manirakiza Dieudonné, abasanzwe ndi umutayeri ngira ngo ibintu nkora sanzwe nkora ibintu bijanye no gushona ibitenge. Mugabe ibitenge kubera yuko niyumviriye ko benshi ibitenge bavyambara bakoresheje mu buryo bwo kwambara ibitenge amaribaya, amakanzu, amajipo, mbere bakabikoranamo mbere n'ama costume. Jewe naciye niyumvira ikintu gitandukanye n'ico kubera yuko niyumvira ati igitenge mbega umuntu kugira ngo gishobore kuva mu bindi bintu vyogenda gute. Nca niyumvira rero kuguteguramo ibindi bintu no kuvuga amasakoshi y'ibitenge. Ahanini turibanda ku gitenge cacu kubera ko tuba twibanda ko tuba dukeneye ko igitenge cacu kimenyekana haba mu gihugu cacu cyangwa se mu mahanga. Narijya dusanzwe tuzi ko abanyamahanga nabo bifuza ko ibyabo bimenyekana mu gihugu cacu, natwe turakoresha cyane igitenge ca Kotebu kugira ngo natwe gisohoke, no kuvuga igihugu cyose kigendamwo bace bamenya ati Uburundi busanzwe bufise izina yabwo nayo nyene ikora ibitenge. Rero cyane turakoresha ibitenge vya Kotebu. Hari amasakoshi ajya yo guheka ajya y'abanyeshure, ajya musanzwe muzi abanyeshure bakoresha, twese ajya dusanzwe dukoresha, ajya y'abanyeshure, ajya ndayakora nkoresheje munsi ngakoreshanya n'ivyo bitenge, mbere na soie no kuvuga doublure ya soie, mbere na poperine, ayo ndayakora mpejeje nkayashira ngaho. Hambavu yaho ndakora tujya dusakoshi dutoyi mubona bashiramo amakaramu mu bitenge. Utwo natwo nyene ndadukora turi mu bitenge nkadushira ngaho. Mugabo kandi ndakora n'amasakoshi y'abakenyezi. Amasakoshi y'abakenyezi bashobora gukoresha kandi bakayakoresha neza. Kubisanzwe ibindi bikoko byose ndavyiyumvira. Mugabo amakrokodile n'amayipo mu bitenge nk'ubu nk'akarorero urabona ko mu bihugu by'Iburayi baratuzanira ibipupe byabo bakabishira ino, abarundi bakabigura kandi bakabigura baryohewe. Mugabo nanje nariyumvira uti none ni igiki cyotuma natwe abazungu bagura ibintu by'iwacu. Ducarere cyane yumvire rero gukora ayo makrokodile n'amayipo, mbere n'amatorti, amaelefa, izo zose ndazikora kandi rimwe na rimwe ivyo baraza bakagura. Mugabo n'abarundi bene wacu birashika bakabigura, mugabo si kenshi ariko abazungu nabo barabigura. Adresse cyane cyane ni nkoreramo cyane ubundi ateriye iri hambavu yahomba. Mugabo aho bashobora kuza kugurira rero ngaha naha nyene muri Musée Vivant. Aha muri Musée no kuvuga ni inzu ni D3, no kuvuga ushitse aha umwanya wari wose uhashitse niyo vyoshika jewe ntuhasange turafise abo dukorana ngaha, ico kenera cyose baca bakiguhereza. Uwari we wese yozaha ico kenera cyose baca bakimuhereza. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Alors, Sophie Génial, non? Oui. Tous pour le wax? Tous pour le wax!